Felix amfashe gusoma imirongo mikeya n'amajambo y'ubuhanuzi tugiye guhanura kuri kino gicaniro ko ndumva muri mwebwe hari abantu bari uburozi bagiye kudahwa, hari abantu bagira inyatsi giye kurekura, amarira y'igihe kinini Imana yashingiye akarimbi. Ubushize narababwiye ngo Yeriko iragiye gusenyuka nta migaga mubonye, ariko haleluya. Ibaze abapfumu bo mu Burundi, abo mu Rutana, abo muri Tanzania n'inzoka kayicaraho n'umugore w'ibere rimwe. Mw'iyi si hari y'abarozi bakomeye, ariko Imana yampamagaye ifite imbaraga zisumba iz'abarozi. Tera haleluya! Hey! 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 Hari ubuzima bw'abantu bagera 26 Imana igiye kuvana ikuzimu, abarozi bari barabufashe. Tera haleluya! Ndumva imbaraga z'ikindi kirere tugiye guhagararamo mu izina rya Yesu. Pasa hera ku 19 ngiye guhanura cya kabiri 2 umurongo wa 19. Amen. Umutwe w'amajambo uravuga ngo Elisa akiza amazi arura. Umva ni ukuri kw'Imana. Haleluya. Ibintu byari birura ku buzima bwawe. Haleluya. Numviswe n'umuntu umwe wenyene ko hari ibintu byari birura ku buzima bwawe Imana igiye guhindura, biragiye guhinduka. Ugombye ubwira uwo mwicaranye ngo birahindutse. Abizeye ko bihindutse, haleluya. Tera haleluya. Uwo mukujya byase bwira uwo mu bumoso umubwire ngo Imana irabihinduye, Imana yambamagaye irabihinduye. Tera haleluya. Maze abantu bo muri ico gisagara Pasa tugende gake. yego. Yesu ashimwe. Amen. Mu bintu Imana yampaye no gutegeka ibintu bikeme. Ndiyo. Twari kuri radio, Yesu ashimwe cyane. Umuntu amaze imyaka 2 adasinzira, bakamuha amazi yonyene gaca atangura gusinzira. Hanyuma bati rero nabwe nifata amazi n'umunyu, hanyuma umaze kubifata ndagiye gusenga ubuzima bwawe buhinduke. Amen. Amen. Ariko ibyo bintu birasobanutse, amazi n'umunyu byonyene. Umva bifata amazi nakunyu bifate Ibyumvikana. inyuma y'imyaka 2 yakorotse rero mashiriri yaziruzananye he ureka reka namwumvise kugira ze yadandaje amasahani yagerageje kurondera ingena yogera hano. Hari igihe Imana yahora imbwira haraheze imyaka myinshi k'abantu bazova mu ntara kure bakaza bageze kuri kino gicaniro, Imana ikabatabara. Haleluya. Nahora ndabirindirira nkabibura. Imana itugirire neza. Ariko haleluya. Ibaze ishashe yaraba mu nda y'umuntu imyaka ingahe 8 afite ishashe, na nubu aracikanga katarakira, ariko yumvije agasanga yakize. Haleluya. Yewe humura warakize, ntabwo bizongera. Imana ya kino gicaniro yaragukijije, ntuzongere kwikanga. Uzobwira Satani ngo urabesha. Imana y'igicaniro cya Repentance yarankijije. Abakira ubuhanuzi bw'ubutabazi, tera haleluya. Hey! Haleluya. Haleluya. Amen.
mu nda yawe hari ibintu birimo bigiye kuvamo. Amen. None ayo mashashi yagiye mu nda gute? Ibyo bishambara byagiye mu nda gute? Undi yatubwiye ngo yaramaze igihe azana ipamba. Ntimwamwumvise? Igihe cyose ipamba. Izinda zibitse ibintu byinshi baguteretsemo, Imana iragiye kubikuvanamo. Hallelujah, hallelujah. Pasa somereka. Maze abantu bo muri ico gisagara babarira Elisa bati, raba iki gisagara ingene cubatswe ahantu heza. Nkuko nawe ubona databuja. Ariko amazi yaho ni mabi. Kandi atera uburambo mu gihugu. Ntabwo hari muri quartier gusa. Ayo mazi ngo yatera uburambo mu gihugu. Aravuga nimunzanire agakono gashasha. Ni Elisa yavuze ngo muzane agakono gashasha. Mugashire mu umunyu. Muzane n'umunyu. Nuko barakamuzanira. Ava mu gisagara aja kwiriba. Umva, Imana iragiye gukora ikintu igihereye mu mizi iyo cyazananye kugira nikizongere gukora. Haleluya! Ingwara yawe Imana iragiye kuyikuriramo mu mizi. Hari abantu baza kuvana hano intahe. Hari abantu bazanye amarira batahana umunezero. Yewe tera haleluya. Aja kwiriba atereramwo umunyu. Aravuga ati, nguko uko Uhoraho avuze. Ndakijije aya mazi. Umva, hari ibintu Imana imbwiye ngo nkize. Haleluya. Ku buzima bwawe hari ibintu Imana imbwiye ko nkiza. Iragiye kugukiza inyatsi, iragiye kugukiza urwango, iragiye kugukiza karande, iragiye kugutabara, iragiye kugukiza ubukene. Ariko tera haleluya. Ndakijije aya mazi. Ntahazosubira kuzana urupfu. Hari ibintu bigiye guhagarara bitazongera ku buzima bwawe. Hari ibintu bihagaze bitazongera ku buzima bwawe. Hari itangazo Imana isohoye. Hari ibintu Imana ihagaritse bitazongera ku buzima bwawe. Haba byakiriye tera haleluya. Ongera haleluya. Yo haleluya. Nuko amazi arakira gushitsa n'ubu nkuko Elisa yabivuze. Amen. Mwiki gisagara nta muntu yatwara inda ngo ayivyara. Mwiki gisagara nta mene yima ngo ivyara. Mwiki gisagara nta nka yari ikivyara. Zose ngo zararamburura, inda zaravayo, abantu bari mu gahinda, kandi gisagara cyari cyubatse neza. Imana yambwiye ngo hari ibintu Imana igiye guhindura. Yari bivuze ko hari ibintu igiye guhindura. Itangazo rivuze ngo hari ibintu Imana igiye guhindura. Narivuze ko Imana hari ibintu igiye guhindura. Amazi yari mabi. Nta kintu cyabaha ahantu. Sinzi ko hari umuntu umanyumvise. Amazi yari mabi. Nta kintu cyavugwa ngaho hantu. Mu masengesho Imana ivuganye naje. Imbwiye ko bigiye guhinduka, kandi ijambo natuye ntabwo uzongera kuvyumva. Aba bantu murahari cyangwa mwataje? Ndahanuye ko hari ibintu bihagaze kandi utazongera kubibona. Kurara ubusa birahagaze ntuzongera kubibona. Agasuzuguro karahagaze ntuzongera kukabona. Abarozi bakuroga barahagaze ntuzongera kubabona. Mbanuye mpagaze kuri kino gicaniro ko bihagaze. Tera haleluya. Ariko haleluya.
Imana ishimwe. Nari mvuze ngo Imana ishimwe. Hakurya y'inyanja ntabwo tuzongera, hariya hakurya y'inyanja ntabwo tuzongera hakurya y'inyanja ntabwo tuzongera kubabara, hariya hakurya ntabwo tuzongera kubabara, 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 ntabwo tuzongera kubabara. Hakurya y'inyanja ntabwo tuzongera kubabara, hakurya y'inyanja ntabwo tuzongera kubabara, ntabwo tuzongera kubabara. Amen. 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 Imana ibahezagire. Imbaraga zanje, imbaraga Imana yampaye zihagaze mu kwatura ibintu bikaba. Amen. Nagomba dusenge. Tugiye kwinjira mu mwanya muto wo gusenga. Ndumva Imana incometsemo amavuta nk'ayari muri Elisa. Yarahagaritse aravuga ngo uhereye itarike, ni itarike zingahe? Itarike zingahe? Ntavyo uzongera kubona. Umva, ntabwo uzohunga kubera ideni. Imana yampamagaye imbwiye ngo iguhaye amafaranga yo kuriha ideni. Ugenda uvuga ngo Imana yavuganye nanjye, ntabwo ugiye kongera guhunga ideni. Imana izogucira inzira kandi ku kwezi kuraza kurangira byatunganye. Tera haleluya! Ongera haleluya! Hey! 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 Tera haleluya imbaraga. Mana ishimwe. Mana yambwiye ngo dusenge amasengesho y'imisi 70 kugira ubuzima bw'abantu bwapfuye bwe buzima. Ndumva hari ubuzima bugiye kuzuka uyu mwanya mu izina rya Yesu. Amen. Haleluya. Ariko haleluya. Ariko haleluya. Ntacyo yatwara, ariko nanjye Imana nkore yizemera akayahera. Narayamuha $900 miliyoni yabura. Uyu munsi numvise itangazo ko bamwese kurotse $600 n'ibihumbi birenga ko 100. Nta nindi guheza.
iyi kamera iyi. Nagira mvugane nawe, hari ijambo ryiza ngiye kwatura ku buzima bwawe, ubuzima buhinduka. Tera haleluya! Hey! 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 Uremeye mpanurira ubuzima bwawe ibintu bihinduke. Uremeye mpanurira ubuzima bwawe ibintu bihinduke. Tera haleluya! Tera haleluya! Ntabwo twahebye ibiryo kubera iby'ubusabusa. Amen. Ni kugira ubuzima bwawe buhinduke. Uzokongera kurya indya zo mu nkono amezi 2 n'iminsi 10 bikwiye. Meze nk'umuntu atariye. Murasa nk'umuntu atariye. Ufite imbaraga z'Imana. Ndumva hari abantu Imana igiye guha uruvyaro, ndumva hari abantu Imana igiye guha ingo, ndumva hari abantu Imana igiye guha umutahe, ndumva hari abantu bagiye gukira indwara, ndumva hari abantu Imana itabaye, ndumva hari abantu Imana ivanyeho abarozi. Tera haleluya! Ariko haleluya! Tera haleluya! Hey! Mana yarambwiye ngo izosenya ariko nta migaga tubonye. Bani bahezage. Bugi dolari $600 ni miliyoni zingahe? Ewe yagiye ntacyo. Ntangora. Yagiye. Mugakuyariye. Nuzo yahera. Nawe uzoyatakaza. Nawe uzoronka ikiyaga kuri ibintu bitaribwa. Amen. Imana ikwibuke iguha umunezero. Isengesho ryanje nuko inda y'imyaka 6 n'amezi 6 iza kuvuka ikavuka mu mwana w'umuhungu. Amen. Iravuka tange nivuka. Abize kiza kuvuka mutere haleluya. Tera haleluya! Imana y'imbaraga, Imana yamamagaye. Ndasenga ihindura ubuzima bwanje n'ubwawe. Ndatura ubuzima buhindutse. Tera haleluya! Itangazo rya mbere. Ejo uzoza n'ikiko kimwe cy'umunyu. Mvuze ngo ngwiki? Uzokizana? Narivuze ejo itangazo rivuze ngo ngwiki? Umuntu umwe nigeze kumutungoza n'ikiko kimwe cy'umunyu, acazana umunyu, acazana n'ikiyiko. Yizaniye umunyu, acazana n'ikiyiko. Ati ntacyo. Ndumva hari imbaraga zigiye kubohora abantu. Ndumva hari abantu bagiye kudaho uburozi bari. Ndumva hari abantu bari baratewe n'abasheri babo bagiye kubahamagara. Tera haleluya!